haciye ukwezi kumwe gusa hemejwe itegeko rigenga amatora hariya mu nama nshingamateka. Ni itegeko ryatowe utunenge twinshi n'abatavuga rumwe na leta, ariko kandi mu gihe umushikiranganji mu vyajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano yaremeje yuko ikarata karangamuntu idasubirwamwo, imwe bita carte d'identité biométrique, ariyo ibwirizwa gukoreshwa mu matora yimirije. Ivyo birarengana. Inama nshingamateka ngiyo iraryemeje. Abari mu yindi migambwe rero bari bashimye, baravuga bati ivyo rero vyose mu matora hakazokoreshwa carte d'identité biométrique itiganwa, ntibizogenda nk'uko vyahora bigenda, nta manyanga azokwibonekeza. Reka mwumvirize umukuru w'umugambwe APDR. Arashiye igihe umushikiranganje mu byajejwe harimo intwaro yo hagati amenyesheje yuko batanguje umugambi wo gukora ikarata karangamuntu itigana, carte biométrique, kandi kiyo karata izokora mu matora. Twebwe rero umugambwe wa APDR twayifashe nk'inyishu, kuko murazi yuko ahora haba imyidogo hageze amatora bifatiye cyane cyane ku ikarata karangamuntu, kuko wasanga hageze amatora benshi atayo bafise, ugasanga umwanya wo kuyitanga biragoranye, rero ugasanga havuzwe byinshi ku buryo ko byahora bivyara n'abidoga ko habamwo ubusuma bw'amatora. Twebwe rero twayifashe nk'inyishu kuko iyo karata igiye guheza izo ngorane. Naha rero dusaba yuko iyo karata inyarutwa gutangwa kugira ngo hazogere mu matora iyo karata abantu bayifise karangamuntu, kugira ngo bifashe ayo majambo yavuga mu matora hasubire kuvugwa. Ikindi dusaba nuko uwo mugambi yuko ariyo yokora mu matora utosubira inyuma, tukivuza ko iyo karata ariyo yozokora mu matora twimirije. Mucamva yuko rero hategerezwa gukorwa inyarutswa kugira ngo abantu bayironke, kuko n'umunsi ugiye kuraba nta murindi tubona iriko irakogwamwo kandi tubona iriko iratangirwa. Naha rero twavuze duti turasabye yuko iki gikorwa conyarutswa kugira ngo iyo karangamuntu iboneke, tuzogere atamyidogo ihari janye n'iyo karata, kandi niyakora atamyidogo yosura kuboneka mu janye n'amatora bifatiye ku ikarata karangamuntu, kuko yari ihari irashobora kwiganwa n'uyu canke uwundi, canke ugasanga iriko iratangwa mu buryo butari bwo, mbere ugasanga ari umuntu ashobora kuba kumbura yoronka na zibiri. Si zibiri gusa na 10 arashobora kuzironka. None amaze kwigana imwe akigana zibiri, yorekera iki kwigana 10? Reka tubandanye. Hadaciye na kabiri rero seni yashikirije yuko carte biométrique zitazokora, hazokora za karata karangamuntu za kera, za zindi nyene uyu muntu aje kuvuga, za zindi nyene zifise bwa bunenge abantu baguma banebagura, za zindi nyene ziguma zizana imyidogo. Aho mugujeje gutegura amatora seni umenyesha ko hazokoreshwa ikarata ndangamuntu yari hasanzwe mu matora yo mwaka wa 2025 kubera ko ikarata yo mu buhinga bwa none itazobiraboneka. Bishikizwa na Prosper Ntagwamiye arongoye uwo muguseni mu nama yo mugwi hamwe n'abafise uruhara mu vy'amatora kuri uyu wa gatanu. Prosper Ntagwamiye agasaba ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu korohereza abantu batararonka ikarata karangamuntu kugira abantu bose bazokwitabira amatora. Kurikira Prosper Ntagwamiye. Kubijanye n'ikarata karangamuntu ikozwe ku buhinga bwa none yokoreshwa mu nyandiko y'abazotora amatora yo mu 2025, imwe bita carte nationale d'identité biométrique, imwe itiganwa, biraboneka neza ko itazobiraboneka. Ibyo turabihuriza, biraboneka neza ko mu mezi 3 yimirije kwiyandikisha ritanguye iyo karata izobiraboneka. Seneretekanya ko ukoresha ikarata karangamuntu yari hasanzwe kugira ngo nticereze ibikorwa by'amatora. Murumva nibikogwe vyihute kugira ngo ntibizotume amatora aceregwa, bigombe bikogwe uko ariko kose gusa ntibitereze amatora. None kubera iki bihutira amatora batihutira gutegura amatora ameze neza, amatora tosoye? Ibi nivyo vyama bitu Burundi mwisanganya, twumve gusa ngo habaye amatora kandi ayo matora atakintu na kimwe arimwo, ari amatora y'ubusuma gusa. Wenyene murumva yuko adahakana ko iyo karata karangamuntu ishobora kwiganwa igashobora gukurwamwo na 10
muribuka yuko abakongomani, muribuka yuko abantu badakwije imyaka bama bahabwa amakarata karangamuntu. Hageze amatora iyi myidogo yamara myinshi, mugabo muganga uri ku butegetsi ukiraramangira. Nonega abantu b'Imana, kubera iki twaguma dukorera ku makosa, ayo makosa tukaguma tuyasubiramwo buri gihe, kandi ayo makosa ari yadukwegera akarambaraye mu gihugu cy'u Burundi. Dufate rero ko bahora bakora ubwo buhimbiri, ubu bihanye atavyo bazosubira. Bo reka tubandanye. Musabwe kubibwira abo mwaje muserukira azirondere kare batazifise, hama tugasaba yuko ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo intwaro hagati mu gihugu nabwo bworohereza abatazifise kandi bakwije ibisabwa kugira batore bongere bitoze. Ico nico ca mbere twagomba gutanga umuco ku bivugwa bijanye n'ikarata karangamuntu. Irya karata karangamuntu bita biometrike mu kinofunofu, twebwe mu miseri tubona yuko izo bitaraboneka. Hamwe ho bitangara kibana n'imanze birakora, hamwe ho bitangara mu mayenga gatatu kaba yabonetse twobikora. Ati hamwe ho ushobora kuba igitangaro twoshobora kuyikoresha. Ibi nivyo nayemejeje kuvuga. Kubera iki ibintu vy'amatora ari wo mutima w'igihugu, ari wo mutima w'uburongozi bititondegwa ngo bikogwe neza mu buryo bugezweho budatuma abantu bamwe n'abandi bidoga bavuga yuko habaye ubusuma. Kubera iki baguma bagomba yuko amatora aba ku nguvu naho yokogwa uko ariko kose? No kuvuga ngo hagombe habemwo ubusuma, hagombe habemwo ibintu bitameze neza, apfe gukogwa gusa. Mu bindi bihugu babona hoba hintambamye zituma amatora atagenda neza, amatora barayigiza imbere bakayategura neza. Mugabo twebwe bapfe guswatanisha gusa ngo habaye amatora kandi atakirimo. Ayo matora vy'ukuri atasho yaramaze. Turakenyeye abarundi tuzokwame tuja kumara ibwirizwa gusa ngo turiko turatora. Ibi bintu vyohava bitugeza hehe ga yemwe? Reka umuhinga atubwire ico baba batinya, ico baba banyegeje, ico bankira yuko habaho karangamuntu biometrike. Harimwo akantu wamaye inka, harimwo akantu mwumvirize. Aba batipe bagomba gukoresha ca civugo cabo ngo bacemwo ntibabona. Reka ubizi neza atubwire ico baba batinya kugira ngo ntibakore carte biometrique. Reka rero ndabareke mwumvirize wa muhinga mu vyo gukoresha imbuga ngurukana bumenyi no gukingira amabanga yazo, akongera akaba n'umumenyesha makuru. Bakaba bamwita Jerome Kazabukeye. Tuganira kuvyerekeye ubuhinga bwa none bwo digitalisation cyane kuri identité, carte nationale d'identité mu Burundi. Sinzi rero mwebwe hari cyo muba mubizi koko twumvise umenga hariho umugambi wo kugira iyo karangamuntu gashasha kugira kazofashe mu matora yimirije. Murakoze. Ikibazo rero ca karangamuntu bakizanye batevye nico cari kubanza, kuko digitalisation no kuvuga no gukoresha mubona yuko ari gukoresha intoke, ukagenda ari icuma bagushiramo bakabika ibikumu. Iyo babibitse rero umunsi uzogaruka wiyise n'irindi zina bazobona yuko wahoramo, ntuzoshobora kugira ibikumu bibiri. Digitalisation rero yategerezwa kubanza kuri karangamuntu. Karangamuntu rero iyo mu Burundi murazi yuko ari ibipapuro kandi ari igikorwa kitoroshe. Rero uko turiko turavyumva twumva bashobora kuba babihere mu makomine mu bantu bato bato, ariko digitalisation siko ari kugenda. Byarugenda gute? Ukuvuga hari kubanza umukuru w'igihugu wenyine ubwiwe bakamushiramo karangamuntu yiwe, hama bajya abantu bose bo mu bushikiranganje, inzego zose zikuru kuko nibo cyane kenshi hari abantu bavuga yuko nk'ubutunzi hafi mu misi yose usanga buba bufise abantu nka 20%. Akagwi rero bicura yuko gafise ubutunzi bwose bwo mu Burundi
20% y'abantu bo hejuru nibo bantu bategerezwa kubanza guhera ko kugira digitalization bajya bakuru nyene bafise n'uburyo bwo kwene bashikira ibyo matungo abo bashikira ubutunzi rero nibo bategerezwa guherwa ko nimba byagomba gukorwa ku neza y'igihugu murambaza ati ni kubera iki karangamuntu y'u Burundi yamye ari ibipapuro kandi kuva kera rero murabona ko mu Burundi hagiye haraba intambara zitandukanye zabaye nyinshi abantu rero benshi bagenda bahunga hagera igihe bamwe bimvira no kuja mu kiroberi kurwanya leta yari ihari ico gihe nimba yagiye yitwa Kazabuke Jerome yacashika mu kiroberi akitwa Nyandwisirasi akitwa Nyandwisirasi ni ukuvuga nawe yabasize umugore ngaha mu Burundi akasikaho umugore ashitse mu makambi y'impunzi canke ahandi hariho abace barongora abandi bagore tufate yamurongoye kuri Nyandwisirasi kuko yitwa wa wundi rya zina ryiwe rya kera siryo yitwa nabo yenda kubiraba hariya babona yuko atigeze arongora babona ko atigeze arongora canke yagiye afise umugore kanaka babona yuko ari uwo muntu afise birumvikana ashitse rero dufate yashitse mu kambi y'Kanembwa baca bamwita yitwa Nyandwisirasi barabwira ngo inyegeze ntihagire abamufata niba ari vyagiye akora birumvikana hama rero hacaragera igihe baza mu kiroberi bare mu kiroberi ico gihe za 1995 96 warasanga umuntu afise uburangamuntu butandatu ibyo birumvikana kandi no mu matora turatwumva yuko hari usanga ufise uburangamuntu bubiri aho ndaje kwashika ariko uhereye kuri abo rero abenshi bagiye kurwana agiye mu Bubanza yacagira akarangamuntu ka hariya mu Bubanza agiye mu Kirundo agaca avuga yuko avuka mu Kirundo kubera iki byakorwa n'abasitaneri hari n'ababikora no mu Buyenzi no mu Burangamuntu buracakorwa hama rero icyo gihe amazina wumva ko yaca atandukana harageze igihe rero habaye kantonema abantu benshi bumva ko bahora mu kurwana ntabwo bari barize hari abatize benshi ivyo ntitwabwisha rero kugira ngo ashobora kuba yoronka akazi yategerezwa guca akora izina rimwe muri mu ryari rya kera umva ntiyabananje yiga yararihinduye yitwa Nyandwisirasi ahungutse aciye mu rugamba aje yitwa Claver Ndikuriyo par exemple agaca bamuha akazi izina kandi atari kuyiwe irya zina ntabwo ari kuyiwe kandi ibyo byakorwa ku mpande zose n'abagenda mu gisoda cy'igihugu nabo benshi bagenda ku mazina y'abandi hari abagenda ku mazina atari birumvikana turabyumva noneho umva rero ayo muntu umwe afise amazina atandatu harageze 2005 habaye amatora kimara kuvuza ati no matora ugasanga afite uburangamuntu bubiri dore arashobora kuva gutora ngaha agashaka akaja gutora n'ahandi agaca gutora ahandi ibyo rero nibaza yuko nicyo leta yifuje rero yuko yorwanya cyangwa mubibona gute kugira icyo yumvira kuzana iyo karangamuntu biometrike ega icyatumye babitevya nico gituma bitarutanye bikora n'ubu bazoshiraho izindi mpamvu bakubwira ko amarojiseri azimvye kugira barabe yuko umwaka amatora arengana niyo bazoce bagira iyo karangamuntu biometrike mu yindi myaka kugira ubuye 2025 na 2027 iyo ntizikore ntivyoshoboka ko ikora irinze ikora naho yokora nk'abantu 20% ngira bari mu gasho none murabona yuko ufise ubushobozi bwo kubikora barabashoboye rega hari inzu zibijejwe zibishoboye informatike iri puse mu Burundi ikibazo rero kihari nuko ikibazo usanga byose babishize mu migambwe hari nk'umuntu nk'inzu iyo isanzwe bikora ishyirahamwe rikora ntanegeze kumva ishyirahamwe ryitwa Media Box ariko riziko n'iryo Media Box rero ni ishyirahamwe rwose cyane kandi ntizoshobora kuyishigikira kugira yigire niyo yifashe niyo umuntu ariko umuntu yegereye cyane ubutegetsi ku buryo wo amenye ko yakoze amanyanga ashobora kubikosoreramo indani iyo rero nimba ariho umuntu nk'uyu we adashobora guhumiriza afise ahantu yegamiye digitalization ashobora kubikora mu Burundi nta mupriva hari
umuprive igenga ijana kwijana nabo ni bamaze iminsi bana bafunga nk'uwagize digitalisation muri mutuelle de la fonction publique nitwa assist rero iyo baze kuja cyane cyane ku muganga urumva ko uwo muntu nawe aba acagira ikibazo ugasanga rero gushira digitalisation batubwira ibyo bakoze mu ahatari hake ni ibintu byaba ubona yuko bifise aho vyegamiye kuko udahereye kuri karangamuntu wovuga ko wa digitalije gute mituwele kandi nababwiye yuko hari abantu baza basaba akazi ku mazina atari yabo birumvikana batanize ariho ushobora gusanga nakora habiri canke hatatu kandi haba n'agahombo ka leta n'agahombo ka leta kuko urumva usanga ishobora guhembwa hatatu ngo akora hatatu kandi akora hamwe n'umuntu we baguranga muntu bw'ibipapuro bwinshi none ku neza ubona yuko leta icyo cyumviro nticari ciza kuri yo ciza cyane ni ciza cyane mugabo intambamizi bahehe none bakunde mu Burundi tuba dukweneye ko umuntu bavuga ngo imenirishwa ahiziritswe hari abantu bashobora kugira ingaruka mbi benshi bico botinya rero bagaca bagomba kubirwanya barabizi yuko bimwe nako ndakubwira yuko agiye mu ishyamba igenda yitwa izina rimwe ashitse nko mu kambi y'impunzi hariya agaca arongora umugore ku izina rindi hama ahungutse agasanga wa wundi yasigaye yarashaje agaca arongora uyundi ku izina rindi urumva afise nk'abagore batatu ku mazina atatu atandukanye kandi n'umuntu muri make murumva yuko hakoreshejwe karangamuntu izi karangamuntu z'ibipapuro zishobora kwiganwa umwanya wari wo wose murumva yuko amatora abaza yagiyemwo ibinenge bitagira uko bingana kubera iki twoguma tugwa muri za ngorane nyene tugwa muri ya makosa nyene tudashobora kuyatorera umuti tudashobora kuyakosora hageze yuko abarundi twikubita gashi tukava mu bintu by'amafuti kuko murabona aho biriko birageza igihugu cacu ntitwoguma tuguma dukorera muri vya bintu nyene biguma bidutwara hahandi bitwinjiza mu gisuma nyenzi bitwinjiza mu manga kandi tubona ibi bintu rero nakamaramaza ntivyumvikana ukuntu inzego z'igihugu uno munsi zivuga ibi ejo zikavuga biriya kubwo gukingira inyungu z'umugambwe canke inyungu z'abantu kanaka ibi bintu nagahomera bunwa murumva yuko bagira agatego kuko bitevya bagaca baronka ivyitwazo ngo urumva ngo twasanze ngo vyaratevye ngo tubona yuko bidashoboka kugira ngo bazohinyanyura akantu babazi ako bagomba guhinyanyura nkuko umuhinga yabivuze umuntu azotoze ikarata karangamuntu 5 canke 10 tuvyemere uko nyene ibi bintu rero harageze yuko bihagarara amakosa yabaye yarabaye mugabo ayo tuzi ayo tubona neza nta gusubira kuyagwamwo nuko yokosorwa reka ngeze ngaha imana nibahezagire mwese reka twibanarize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze ntimwibagire yuko itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu tuzobereka umuti tuzobereka formule y'ukuntu twova mu ngorane zihanamiye igihugu cacu